bambaye ikenye biteretse Kongo. Abo basirikare baje bahunze ingwano ziriko zibera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nk'uko isoko ryacu ryabituyagiye. Abo basirikare bashikanye mw'ikambi ya Mwaro ku munsi wa gatanu heze mw'ijoro. Bamwe mu baje babarongoye baca babatwara kubafatira ivyumba mw'ihoteli ku mugwa mukuru wa komine ya Mwaro nk'uko isoko ryacu ryabandanije ribituyagira. Baje ari igihumbi, abapeti jwere bashikiye muri Kamara, abashefu nabo babo bafashe ivyumba yitwa kwa Nafare nyene yo n'umupatron wa BHB. Kubw'iryo soko nyene ngabo basirikare baje bari mu myaka itandukanye, bamwe basa n'abakiri bato abandi bakuze, bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abandi bakavuga igiswahili. Ubabona ku mabarabara batembera, abandi binjira mu maduka kuvunjisha amahera kugira bashobore kugura ivyankenerwa bifashisha, ibituma abanyagihugu batekerwa n'ubwoba. Bamwe bakiri bato abandi basa n'abakuze buke bari mu mabarabara yo mu gisagara ca Mwaro, bamwe bayaga mu giswahili abandi bayaga mu kinyarwanda, bakinjira mu mabutike babaza yuko bavunjira amafaranga atamenyereye abantu bene aho ari babandi bahora mu ngwano muri Kongo bavuga ikinyarwanda n'abandi bavuga igiswahili, bakubwira abantu bahora kwicana bahora bamara abantu, hanyuma mukaja wumva bageze Mwaro. Twe turibaza none baje gukora iki abo bantu? Biradutera ubwoba rero n'amakenga menshi. Abo banyagihugu rero bagasaba leta kubakingira no kwigiza kure abo basirikare.